la question de la parodie, où nous avons cette année, donc cette année 2020, a été fortement turafise kandi ikibazo c'amahera y'agaciro ni ikibazo kiri mu gihugu cose. Aha nogaruka ku kibazo ca Braludi, aho uyu mwaka kuva mbere mu mwaka w'ibihumbi 2020 waranzwe n'ingorane zivuye ku kudatanga amahera y'inyungu muri Heineken Group, ari nayo isangiye imitahe na leta. Nivyo twaratanze amahera muri leta, ariko kubera kubura amadolari ntitwashoboye guha amahera uwundi munyamitahe ariwe Heineken Group. Ubu dufise amamiliyaridi amajana tubitse mu marundi, tutabona ingene toyaronkamwo amahera y'agaciro, na leta kugira ngo ironke inyungu vyabaye ngombwa ko haba ukumvikana kugira ngo uko duhaye leta inyungu duce duharura ayo mafaranga mu madolari kugira ngo tumenye uwo muri Heineken Group nawe ayo yategerezwa kuronka. Nukuvuga nimba mpaye ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi leta, hanyuma Heineken Group nayo yategerezwa kuronka nk'ibihumbi 120, ayo twace turaba agaciro afise mu madolari kuri uwo munsi duhaye leta. Ariko kandi muri iyo myaka harabaye uguta agaciro k'amafaranga y'amarundi, ivyatumye haba ingorane mu vy'amafaranga. Uyu munsi dufitiye amadeni atari make Heineken Group. Ku ruhande rw'ivyimburwa arivyo binyobwa, naho nyene ingorane zica zibonekeza kuko ntidusubira kuronka ibikoresho bikwiye vyo guhingura ibinyobwa, bigatuma abanywanyi ba Braludi bataronka ibinyobwa uko bavyifuza. Ivyo uravye no kw'isoko biragaragara ko Braludi ifise ingorane kuko ibinyobwa vyarabuze. Leta rero yari kwiye kuraba ingene yodufasha kuronka amahera y'agaciro, kuko ico kibazo kirakomeye kandi kirateza uruhombo ku mashirahamwe, mu gihe natwe twashaka kuyateza imbere, mbere hakaboneka n'inyungu ishimishije. Parce que c'est vraiment une situation très critique et ça cause beaucoup de pertes au niveau de l'entreprise, et alors qu'on aurait aimé peut-être accroître beaucoup plus la production, et par là, l'État aussi pourrait gagner beaucoup plus.